Ndabahaye ikaze mwese abakunzi bankunda ijambo n'umunezero kubakira kandi niteka Imana ibahezagire mwebwe mwese muriko muradukurikira. Amazina yanje ni Karine Bella baranyizigiye, ni wa munsi dusangira amajambo y'Imana. No munsi nkunda ijambo yatewe iteka, nari natembereye weekend, nari nagiye muri Arizona. Hari ibikorane nari nagiyemwo, hanyuma nahahuriye na bene data twabanye hariya tuba, twagize ibihe vyiza. None no munsi baduteye iteka baje kubana natwe muri kiganiro c'uno munsi. Nagira ndabakire, nagira ndababwire ko ndabanezererewe, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Nukuri Yesu abampera umugisha. Nari nshaka rero tubanze twivuge kugira ngo tuganire twidondoye, hanyuma turaheza tubandanye. Nagira mpere hano mu buryo bw'iwanje tubandanye. Murakoze cyane. Ni amazina yanje yitwa Dani Bella Uwimana. Murakoze. Nje nitwa Pacifique Niyongabo. Murakoze. Nanje nitwa Jack Legito ariko abantu benshi bari mu zina rya Superman. Murakoze cyane mwese. Nukuri n'umunezero kubana namwe. Mwumve ngo ndabanezererewe kandi ndazi ko hariho vyinshi mwaduteguriye tuza gusangira kandi tuza kugira ibihe vyiza. Bera muramwihanganira, n'umuririmbyi akomeye, yararimbye gose iyi weekend. Ijwi ryiwe ntirimeze neza ariko aragerageza. Kandi Bera wakoze kwigora, ndazi ko warukirushe. Imana iguhezagire cyane. Aha turi rero ni muri Christ Centered Church muri Arizona, aho iyo bita Glendale. Uno munsi rero nashaka tuganire. Nibaza ko mubona ko nahinduye style. Uno munsi nashaka tugire like nk'akadeba, tuganire ku kintu kuri teme nise kubaho ubuzima bwo kwizera. Kwizera Imana muri byose, mu byo ducamo byose. Living by faith, trusting God in every circumstance. Niko bavuga mu Congereza. Rero ndabahaye ikaze, ariko nashaka imbere ko dutangura tubanze dusenge, twihereze Imana, dushire uyu mwanya mu biganza vy'Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe. Nagira sabe Bera adusengere. Yesu abahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye mwami kuri hano. Ijambo rya mwami rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje mba ndi hagati yawo. Turagushima kuri hano kugira ngo tungurane ubumenyi kuvyerekeye ikivi kwizera. Turaguhaye icubahiro, turahaye ikaze ubutatu butagatifu mwemu yera ube hagati muri twebwe, kandi kino kiganiro bari ukirongora ntabari twebwe, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Turagushimiye mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Nari mpeje kubivuga rero ko nashaka tuganire kuri kubaho ubuzima bwo kwizera. Mbega kwizera niki? Nashaka dutangure tuvuga definition yo kwizera kugira ngo abariko baradukurikirana tugende tujana bumve icari co kwizera. Hanyuma turaheza tugende tureshange mu bibazo bitandukanye nateguye kugira ngo nk'umuntu yoba yaragikekeranya kwizera yumve asubiye kuronka ibindi vyizigiro, yumva asubiye kuduzwa mu kwizera. Nashaka rero ndabasabe ndahera kuri Superman, utubwire mbega kwizera niki ga Superman? Wewe utahura gute kwizera? Je sinovuga ku bwanje, ariko shaka kuvuga ko kwijambo ry'Imana kungene rivuga ko kwizera. Mu kwizera turabe mu Bibiliya kungene Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abayiburayo 11 verset 1. Bibiliya ivuga neza kandi kuko Bibiliya ivuga ati ni umuco
katurabe uyo muco none wo kwizera kungene bibiri ivugako. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Yeah. Ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Bisobanura gute? Ukwizera biva mu bindi bitaboneka kandi ni imbuto y'Imana muri twebwe, ni ingabire duhabwa namwe mu yera. Cyo gituma Bibiliya iravuga ati kuko kwizera nuko abantu bakera baronse testimony nziza kuko bumvishe hama bara respondinga kwirya jambo bumvishije. Kwizera no kugenda mwisi ibitaboneka ukabizana bikaboneka. Yeah. Ega pasi wewe uvyumva gute ivyo kwizera? Nanje ngiye kuvuga cyo ndavyibaza ko iyo bivuze kwizera nibaza ko ni ikintu Imana yashizeho kugira ngo itandukanye abayo, ko yaravuze ngo udashobora kwizera wese ntahimbara Imana. Andi majambo kwizera ni option Imana yashizeho kugira ngo abantu bayo bitandukanye n'abatarabayo, kuko hariho abana b'Imana n'abantu b'Imana. So kwizera rero Bibiliya ivuga ngo ni c'est une forme assurance. Ni kintu kiri hana kavuga ngo ukutabonwa kwako niko kubitumenyesha. Mandi majambo kwizera ni kintu kitaboneka umuntu aviva canke abamwo bigatuma adecrancha ico yasengeye. Mbaye clair no kwizera ni ingabire y'Imana. Bitubwira ngo kwizera ntivyavuye kuri mwebwe. Ukwizera ni ingabire y'Imana ze mu muntu kugira ngo abeho ubuzima buri différent n'abandi. Ko kwizera ni bivuga ngo c'est dans les visibles, ni mu bitaboneka biza bikonfirma ko hari ukwizera, kuko iyo umaze kubona ikintu ntukicizeye. Ko kwizera rero ni ingabire y'Imana iha umuntu akabaho ubuzima buri surnaturel akoresheje ijambo ry'Imana. Sinze ko ndagisiguye neza. Cyane. Bera hariho ico wokongerako? Nkuko bariko barabivuga abagenzi banje, ukwizera ni ferme assurance. Nuko kwizera kuri gushikamye ibitaboneka ariko wizigiye. Mu gifaransa bavuga ngo or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ukubonekwa kwabwo de celles qu'on ne voit pas, ibintu bitaboneka, démonstration itaboneka ariko wumva wizigiye muri ubwo iyo ferme assurance, iyo assurance wumva atakiko kirayinyiganza. Aho nyene Bera avuze ne novuga ati if they respond of the word of God in your spirit. Cyo gituma hari ikintu kimwe natanga akarorero vuga ati mu bintu twize ku ishuri hari ikintu kitwa physique, hari ikintu kitwa ati la force pesantère. None no kwizera c'est la force qui attracte Dieu mu buzima bwacu. Kandi kwizera ni kiraro kituzanira Imana mu buzima bwacu. Ni inzira yo kuzana ubumana mu miryango yacu cyangwa mu bintu turiko turacamo. Amen. Ikindi kibazo nashaka kubaza kugira ngo tukidiskite ko nashaka kuvuga mbega umuntu adakijijwe arashobora kugendera mu kwizera? Aho nyene umuntu adakijije yagendera mu kwizera, oya niyogenda mu kwizera.
kuko kwizera ni imbuto ya mwemu yera, narakira mwemu yera, bimusaba ko yumva ijambo ry'Imana kugira aronge ya mbuto, kuko biravuze ati ngo umuntu wese yabyawe n'Imana yaranesheje isi bivaye n'ukwizera kwiwe. None reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma mu Baroma 10:17. Roma 10:17 Yeah. haravuga ngo nuko ukwemera kuva ku kumva n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Urumva none uyo muntu none narumva inkuru nziza, narumva ijambo ry'Imana, gute yoranga iyo mwemu yo kwizera? Bibusaba ko aronga umuntu amuhereza opportunity akamubwira ijambo ry'Imana hama akakira muri we, kuko Bibiliya ivuga ati mu Baroma 10 biravuga ati twizere umutima hama tukatura. None iwe umutima wiwe nurakira iryo jambo ry'Imana, nirarespondinga ku ijambo ry'Imana, niyogira kwizera muri we, niyogira kandi uyo muntu niyo kwimbara Imana, kuko muri we nta bumana burimwo, kuko Bibiliya ivuga ati mu Yohana 1 ngo abamwakiriye bose yabahaye pouvoir yo kwitwa abana b'Imana, bakiri ijambo. Bigusaba kwanza umva ijambo ukaresponding, ukaba no kwizera muri wewe. Ico nokongera ko ariko aravuga ngaho nuko ukukizwa canke ivyo bita born again nivyo biduha kuba abana b'Imana. Iyo umuntu asanzwe ari mu buzima bw'umwiza aronka ivyo mu mwiza nyene, kuko nibwo bwami arimo. Ariko iyo wahindukaje mu bwami bw'umuco uronka ivyo mu muco nyene, kuko ivyo mu muco navyo ni ijambo rya Kristo. Mbega ko tuvuga yuko kwizera bivana n'ivyo uri kurumva, mbega uri kurumva ibiki, ivyo mu bwami bw'umwiza canke ivyo mu bwami bw'umuco? Iyo rero uko wumva ivyo mu bwami bw'umuco bikubwira amakuru y'iwanyu, amakuru y'iwanyu nayo ni muri bwa bwami bw'umuco. Nukuvuga ko rero urumva kugira ngo wizera bivanye n'ivyo wumvise, ivyo wumva navyo ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana yo kugira ngo rigukorere ifoko hari ahantu uburi. Jena ndikino kongera ko kiri mu Banyefeso 2:8 haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije, navyo nyene ivyavuye kuri mwebwe, ingabire y'Imana. Mani majambo iyo utaravuka ubwa kabiri ntanga y'Imana uburaronka muri wewe, kuko ukwizera twavuze ko ni mu bitaboneka umuntu yizera. Akavuga kandi ngo kuko turi ibiremwa vyayo twaremwe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza nivyo Imana yateguriye kera ngo tubigenderemo. Mani majambo matarizera je nibaza ko yizigira, kuko hariho difference hagati yo kwizera no kwizigira. Exemple ntanziri typique, nkaje ngomba gusimba nkaha, it's not about the faith, kuko ndahabona mbona ingene hangana, ndavuga nti ndabye ukuntu hangana ndashobora kuhasimba gashika hasi, aho sinizeye kuko nabonye. Tanditsike kwizera ni mu bitabonwa, ni mu mpwemu yawe ituma ukora ico kintu. Kuko nagivuze ubwa mbere, ukwizera ni ingabire y'Imana ishira mu muntu, mu bantu bayo, kugira ngo ubuzima bazobaho buze butandukane n'abatarabayo. Kubira avuga ngo umuntu wanje azobeshwaho no kwizera. Yavuze ngo n'importe qui, umwana w'Imana abeshwaho no kwizera. Aho nyene no kongera bera avuze bisaba uwe mu kibanza no akayero igihe Imana ibwira Abayisiraheli
nimugume mu nzu zanyu musohoke hanze yababuye basigere mu kibanza none no kwizera haba ikibanza ahantu wumva inguru ikazana muri wewe ukumva ikintu Imana ubuzima Imana ishaka ubamo ni kibanza ubamo igihe Imana ishaka kwezagira muri twa Ibrahimu yamubwiye sohoka va mu muryango wawe arasohoka amaze gusohoka hajya yagiye ni mu kibanza cyo kwizera ibintu byose bisaba ko ube n'ikibanza wumvira ko ijambo uwakira ko ijambo reka dusome mu Baroma 10 Abaroma 10 dutangure kuri verset 13 shikane kuri manuka hepfo gusa kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa umuntu wese nibavuze uyu n'uyu bavuze umuntu wese none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva kandi bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe nkuko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge vy'abazana ubutumwa bw'ivyiza ari vyiza ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde yemeye ivyo twumvise nuko ukwemera kuva kukumva n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo urumva aho nyene biravuga ninde yizeye inguru yacu cyo gituma none bazokwizera gute ni baratumva twegwe twamaze kwizera no kubagendera abo bantu bataragira ukwizera muri bo ngaba bari kwadukura ikiganiro cyacu bakatukurikira bakabona no kwizera muri bo bamaze kutumva ko twamaze kwizera none twe turi imbuto yo kwizera none natwe bakakira iyo mbuto iri muri twego kwizera bakavuga ati iki kintu ni kintu cyiza no kwizera kandi ngakigenderamo kandi ngaronga raporo nziza aho nye bavuze who has believed our report none nibajya none bumvise ijya jambo tubajyani yagakiza kuko biravuga umuntu wese azohamagara izina ry'umwami azokizwa gute none amaze kumva iryo jambo birumvikana cyane hari ikintu wavuze uvuga ngo Abraham ingene yavuye aho Imana yamubwiye kuva aho yarari kugira ngo agende mu kibanza aho Imana yamurangiye kugira imuhezagire yagiyeho kubwo kwizera byumvikana ko muri uko kwizera no muri uko gukizwa hari aho banza kuva naho banza kuja bica bigaruka kuri bimwe Bera yavuga ati hariho ubwami bw'umwiza uvamo ukaja mu bw'umuco kugira ngo ugendere muri uko kwizera aho nyene reka dusome igitabo cya Kolosayi 1:13 1:13 ariko Kolosayi 1:13 haravuga ngo yadukijije ububasha bw'umuzimagiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda urumva aho nyene biratwe yadukuye mu isi y'umwijima yadukuye mu maboko ya Satani atujana mu bwami bw'abantu bafise kwizera niyo hantu yatuzanye ni kibanza Imana idukuramo ikatuzana handi kuko Bibiliya iravuga ati ngo bose bakoze ivyaha baba gute short of the glory of God none none twe tuvutse bwa kabiri twavukiye hajya ahantu Imana ashaka mukiya kibanza Imana ashaka icyo tubamo Bibiliya nayo igaca yongera ikavuga ngo mu Baroma ngo niwizera ukatura uzokizwa niyo nzira yo kuva muri ca kibanza ukava muri ico kibanza Superman karavuga cumwiza ukaja mu cumuco ni through aho hantu uva ukizera muri wewe hamukatuza akanwa kawe
ukava mu bantu b'Imana ukaja mu bana b'Imana. Niho rero uko kwizera kwawe ukugenderamo kuko wahinduye. Hallelujah. ofete ukwizera niyo base ya vyose kubera n'agakiza ntiwokaronka utizera twizera Yeah. dukizwa kwizera Aho nyene tutizeye ntitwokizwa aho nyene kuko Bibiliya avuga ati kugira uhimbara Imana bigusaba ikintu kimwe Kwizera. ni kwizera. Mu buntu gitabo cy'Abaheburayo 11:6 avuga it is impossible to please God. Bigusaba ube n'ikintu kitwa ati ukwizera. Means ukwizera ni urufunguruzo kujana mu bintu ushaka byose mu buzima. Udafise kwizera noba n'ikintu kitwa ati ubusabane n'Imana, noba n'ubusabane cyangwa gufata imhezagiro yawe mu buzima bwawe. Bigusaba ube no kwizera imbuto ijya mbuto twavuze pasa yavuze ati ni ingabire iva ku Mana. Bisaba ube nijya ngabire y'Imana muri wewe ikakuzana mu kibanza icyo Imana igushakako. Anishimwe cyane murakoze cyane kuri ivyo vyintu haco bagira uvuye gapasi oya okay ikindi kibazo nari mfite nashaka ko tuvuga ko nashaka kuvuga hariho igihe umuntu asengera ikintu yizeye kandi wizeye cyane gose hahandi wumva nyene ahubwo ushaka kubona igitangaza uko bukeye imisi yose ariko ukaguma ubona ibintu bimeze kwa kundi nyene ukaguma ubona ahubwo aho kumera neza biguma bimera nabi vyononekara mbega muri ico gihe uba wagize ikibazo ki ni kuvuga ntubuci ugifise ukwizera ntuba wasenganye ukwizera vya vrai canke hariho ukundi kuntu bukwiye kubishiramwe ukwizera kundi sinzi ko mwe birabashikira muga hari igihe usenga ukabona ahubwo ibintu bibaye nabi je ndibuka mama wanje agwaye naramusengeye cane gose kandi ifise ukwizera nkumva ko n'amajene ndayagira nkumva ko nyene akira imisi yose nkabyuka mu gatondo ndindiriye kumva yuko bambwira ko yavuye muri koma ko yaramaze muri koma amezi 4 ariko aruhukira gupfa nkavuga none kwizera ni gute mwo bivuga kwiki Imana ishimwe cyane amen ikibazo kita cyane gose bavuze ngo hari gusengera ikintu ukumva ko nyine ngo wizeye neza. So how do you know ko wizeye neza? Mani majambo iziya ni feelings kuko ukwizera kuba determine n'Imana. Imana imenya ko wizeye bikwiye. Bibiliya tubwira ngo ni wizera just akantu gatonye kangana nk'agatete ka sinapi ngo ubwire umusozi ukavaho. Sasa twe abakristo nk'uca nk'abakizwa biki gihe hari igihe dusenga ukibaza ko kujya wapanze amajambo cane niko kwizera canke jeune nyinshi ngo bidecransha nyene inyishu yawe n'ingoga. Je ndibaza ko kwizera biragoye ko uwo yizeye nyene aba ari we yevaliwa ko yizeye cane. Par contre je novuga ko hari igiti isaha y'Imana woshobora kuba wizeye ko ejo mu gitondo uzoronka amafaranga ya rente ukumva ko ufise conviction ko uzoyabona ejo muga muri plan y'Imana nuko utazoyabona ejo kuko ufise aho wagomba guca. Mugasanga kanyigira example iri typique hariho umuntu yaraguye igidengeri cy'amazi bibitubwira ngo yaramaze 38 ans agwariyeho. Bibitubwira ngo amazi yaza sometimes akaza akagenda kuko yaramugaye abandi bamutangayo ariko Yesu ahashitse amazi kibazo mane majambo yaramuchallenges ti wewe bite kuri ngaho wewe nibiki ati ni hatari ati shaka kufongombye kwidumbukiza bantangayo muri we yarazi yuko ugukira kwiwe kuri mu mazi mugabo ubyo yakize ntabwo bwabaye amazi mane majambo la guérison yiwe yarazi ko izo kuba muri voie humide ariko muri voie sec kuvuga ngo harike twizera ikintu muga muri plan y'Imana ntaro bizoca uvuga ngo ukwizera rero Imana imenya exactement ko wizeye lo degré ya sinapi ivuga kuko nta mazi ngene ingana na yone mani majambo urashaka kwizera ikintu kumenye ko wizeye mani majambo
wafilinze ko wizeye mugabo itibera ko wizera aho ugejeje ukanda isaha y'Imana hako utizera na gatonya. Ano majambo rero kwizera hama ntibikoreke itsoke mugabo wewe kora pare yawe kora aho ugejeje gukora vuga uti Imana ubugombe bwawe nabwo bw'imanifest kandi cyo ko kundira Imana nuko n'umuvyeyi iri always kubona ivyiza bikubereye tugasanga uri kurasanga ko mama wakira yivuga ati isawe yaheze kuko Imana itakubwira ubuzima bw'umuntu aho buherera we warizeye ko azokira kumva nyine ko waherejeko muga muri plan Imana ikimurema yari izihezo ry'uwo munsi ko rujya munsi nyene aho nyene kw'icyo kibazo cyangwa shaka gukompleta aho pasi yamaze kuvuga icyo kintu. Reka dusome mu gitabo kwanza, dusome mu gitabo Abaheburayo 11:6. Abaheburayo 11:6 aravuga ngo kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Hallelujah. Amen. Aho nyene reka turabe none abantu bagenda imbere y'Imana nibagira n'ubwoba kuko situation imaze kugenda hejuru ariko bagenda no kwizera nibagendeshwa na santima za kungene zimeze bafise ubwoba urumva iki kintu kimeze bagenda kuko biravuga ati we walk by faith not by sight not by feelings not by situation turiko turacamo ugenda no kwizera natwe kugenda imbere y'Imana kugira tunezeze Imana kugira tubone Imana mu bintu vyacu tugenda dufise kwizera muri twebwe tukagenda tuzi ko Imana irahari. None reka turebe mu gitabo cya Abaroma 4 Abaroma 4 tutangure kuri 19 kugira dutahure kungene inguri vuga. Abaroma 4:19 yeah. kandi ntiyagabanuka ko ukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cane no kwizera ahesha Imana icubahiro amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora nico catumye bimuharugwako nk'ukugororoka ariko ntivyandikiwewe wenyene yuko vyamuharuweko nk'ukugororoka ariko no ku bwacu bizoduharugwako nkako kuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye yatangiwe ibigabitanyo vyacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Hallelujah. Aho nene tubona umuntu yitwa ati Iburayimu Imana imaze kumweza isezerano none kwizera ntihajya tukavuza ati ni kurespondinga ku ijambo ry'Imana cyangwa kwisezera Imana yaguhaye. Iburayimu jewe ndibaza kandi ndabyizera n'umutima wanje Iburayimu yavyuka mu gatondo narabaga Sara ngo amaze gukura amaze kuba menopause yavuka mu gatondo akamura akavuga oh you are so beautiful my beautiful lady akamura bakungena meza katura amajambo meza kuko avuye mu kwizera Imana ashize muri we nimbuti Imana ashize muri we you are so beautiful you will bring the son like abana uzozana abana kuko Imana yatubwiye ati muri wewe amahanga yose azova. None natwege none tugiye imbere y'Imana tugiye na santima zacu dufise suko ibintu byamaze kuba laka byamaze kuba high cyangwa turebe kuri pour le moment inflection irahari ahantu hose ntitugenda kuko inflection ihari ahantu hose ariko tugenda icyo Imana tuvuze ko Bibiliya avuga ati
ngo Ibrahimu he staggered not at the promise of God, ntiyaravye right cyangwa left, yagumye kuco Imana amubwiye. None natwe kugenda gusenga kugira tuhindure ibintu mu buzima bwacu bisaba ko tufise mu kwize ni data yabivuze, ni ya ferme assurance. Ni urumva hajya ahantu biri kwasubira mu iryo jambo kandi tuhavuze ni kuba like full nikindi kitatu ukwizera muri twege nitugena kuko ibintu bimaze kuba ukonye nicyo gituma biravuga ati men ought always to pray not to give up. Umuntu no gusenga ibihe vyose, umuntu kuma kwizera mu bihe vyose kungene bimeze, suko gusanga umama ari mu bitaro reka nangure gusenga oya, mureka nangure kwizera reka nzamure kwizera muri jewe oya, ni kuguma gusa twizera mu bihe vyose kuko tugendetse no kwizera nitugenze n'ibintu tubona. Ikindi naco no kongera ko aho hantu no kumenya ikintu kimwe, twe turi abana ba data. Uyu munsi papa wawe nimba ukimufise cyangwa utamufise kameme yarabayeho, ni ukumenya ko Imana ni data. Muri Yohana 1:12 iravuga ngo kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana muri kwa kwizera. Ufise ferme assurance y'ukuri umwana w'Imana. Imana rero ni data. Mfatiye ku karorero, uyu munsi umwana wanje arakosha kumbwira ko ashonje, sivyo? Kandi ndi umuvyeyi wiwe, agaca aguma ashaka kurya donc ibintu bisosa gusa kuva ku wa mbere, kuva mu gatondo saa sita mw'ijoro akaguma asaba ivyo saa sita mw'ijoro n'ejo saa sita mw'ijoro. Uwo mwana noba ndiko ndamuha ibikenewe? Oya, ni ukwizigira iki rero? Kuko ndi mama wiwe nzi ibimugirira neza. Iyo assurance azi ko ndi mama wiwe nekeza kumuha ibintu vyiza, niyo assurance Imana idukeneye ko tuyigirako nk'abana bayo. Wasenze wabwiye Imana ndashaka iki, ariko nk'umuvyeyi irashobora ati mu gatondo ninamuha ibisukari si vyiza mu buzima bwiwe, ifu ko ndamuha aliment complet irimo proteine, irimo ibintu vyiza. N'Imana rero ushobora kuri kurasenga ico kintu ikavuga ati umwana wanje aranyizigiye kandi ndamukunda, ndamuha icakeneye. Ndashobora kutamuha iki kugira ndabona yuko sicakeneye for now, ndaza kumuha ibyo kurya birimo ibintu vyose, sinza kumuha ibintu vy'ibisukari mwanya wose. No kuvuga iki rero, ni twizera Imana n'umuvyeyi. Ibindi jambo naryo riravuga ngo vyose nivuga ngo bimwe vyose bifataniriza hamwe kutugirira neza, kuba ari bande bakunda Imana. Rero nukuwizigira bishashobora kuba bitari muri process wowe uri kurashaka, ariko for that moment, as long as wowe uzi yuko uri umwana w'Imana, ntaco papa wawe yokwima, urafise uguma kuri ico. Niyabona yuko ko gikenewe we abibona yuko ategetse kwitanga iyo that time aragitanga. Wowe rero ntukwiye kuba shaken kuko nayo ntiyabaye shaken. Kasi nibaza yuko mu bantu bari ku isi hari umuntu yagize ibyago nk'ivya Yobu, ariko biri tugira ngo Yobu ntiyaretse Imana yiwe. Kubw'ivyo Imana imushumbusha incuro, nukwizigira Imana rero ufise iyo ferme assurance ko naho bitogenda nko kuri kurabishaka ubura bandanya kuko niso. Kandi ubuzima bwawe n'Imana ntibuhagaze kuri cyo kurasengera, oya, buhagaze kuri relationship y'umwana n'umuvyeyi. N'umuvyeyi wawe iguma ari umuvyeyi yaguhaye canke itaguhaye ico wasavye. Mu yandi majambo Imana ntiduha ivyo dushaka, iduha ivyo dukeneye. Amen. Ivyo ubona ko dukeneye nivyo iduha. Twebwe turashobora gusaba ivyo dushaka kubera ivyifuzo vyacu biratandukanye n'ivy'Imana, ariko yo ikavuga ati oya, ico si cukeneye muri uyu mwanya, kandi we wabona ko gikeneye, ariko Imana ikabona sico gikenewe, yo iguha ico ubona gikeneye kandi ico ushaka ico wifuza. Aho nyene natanga akayobero muri Bibiliya biratwereka igihe Abayisirayeli bari bafise ikintu kitwa umuherezi n'umuhanuzi.
hama baragenda imbere y'umuhanuzi turakene uduheze umwami umuntu azoturongora hama Imana irabahereza umuntu yitwa Sawuli kubaheza Sawuli hama bibigenda gute Samuel wenyine aricuza kubera iki aravuga ati kubera iki none Imana irabaheze ikintu bashakaga ariko si ari numero y'Imana kubaheza umwami Imana ashaka kubabera umwami ndashaka bari yibarongora Imana ashaka ko ibabere Imana ibabere umwami ariko kuko abana b'abantu bashaka ikintu kiboneka babone ngo uyu muntu tubona aturongoye ariko Imana ishaka tube nuze hano mwisi mu kwizera twizere ko arahari noze tuvuge Sawuli yashitse kwiki na kintu ubwami bwe bwaragiye ariko umuntu yaje no kwizera biravuga ati ngo ubwami bwe bwabaye kugeza n'ubu Daudi kuko ni Imana yamutoranije kuko Sawuli ni abantu bashaka kumutora gusa ni yari mu bugome bw'Imana Imana yabahaye icyo bashaka natwe nuko nene kumwe ne mama Bera avuze hano yavuze ati umwana ndakeneki ukagera kamuheza ariko nuzi urukura mwica ujye mwana ariko arapfa ubibona wenyine umuntu ariko aramusapotinga ni mama we akamweze bijya bintu none vyiza kwiringira Imana no kushira kwizera kwawo mu Mana arati iki nico kintu Imana ishaka ko ni data wo mwijuru Imana ibahezagire cyane numva ndyohewe yidebira ryoshe ikindi kibazo cavuga ngo hari igihe usengera ikintu Imana ikaguha isezerano ko ikiguhaye mu gico kintu kigateba gushika mbega muri iki gihe urabandanya ugisengera canke urarindira gusa ukagumana ukwizera gushikaho kizoshikira aho nyene je navuga kamwe dusome kandi mu Aroma 4 Aroma 4:19 Abaroma 4:19 na 20 aravuga ngo kandi ntiyagabanuka ko ukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cane no kwizera ahesha Imana icubahiro aho nyene urumva kumwe ni bibiri tubwira Bibiri avuga ati ngo turabere bayiburayimu bajya bose baje kuva kera mu kwizera none aho nye biratubwira ati ngo Iburayimu he was strong in faith urumva kuko azi isezerano ry'Imana kuko biravuga ati Imana si umuntu itanze isezerano iraritanga kandi irasohoye isezerano yaguhaye none wewe none niwe kwitizera kwawe nico gitusanga abantu bagashika mu bintu basengeye ikintu kigateba agatanga kugira mu bafumu agatangira kugenda hehe kubera iki yataye kwizera kwiwe atangiye kuvuga reka nirondera inzira ariko inzira nziza ni kuguma hajya ahantu Imana akubwiye je navuze ati uzogenda aha rindira none nicyo mu gitabo cya Isaiah ravuga ati those that wait upon the Lord shall renew their strength bisobanura gute abarindiri Uwiteka biringira gute none mwija jambo yaguhaye mu isezerano ni vyiza kuguma mucyo Imana akubwiye nurabe mwana je mfise PhD mfise degree yukunuku yomfasha mu byo bintu oya guma gusa icyo Imana yakubwiye Iburayimu yaraba Sara kamuraba n'umugore mushasha ntiyamuraba ngo amaze gusaza ari muri menopause oya yaraba gusa kamwana uyu ni Imana yamaye isezerano hano nyene niyo izera izova hano niyo ihanga izova urumva ni ukutizera kwawe kuko amaze kumva ibintu byinshi muri wewe ugatanga kubizera muri wewe bikaza na indi information ikakura mu kwizera muri wewe ikaza tuvuga ati uteye ikintu kitwa igiti hasi urumva
biravuga gute ukasi igiti kiracafise iki imitsi hana acari vyizirwa umunsi umwe kizoza kandi ni vyiza none wewe ukwizera kwawe ni kuvuga ati ni Imana yabivuze nijya Imana yavuze ati niho waca mu muriro nzogira gute nozoba ikintu mu mazi abantu bagiye mu muriro bantu bitwa Meshak Shadrach Abednego na kintu cyababayeho kuko Imana yavuze ikintu bize icyo Imana yavuze banuze bayizira bava mu gihugu cya Nuzi cya Egiputa baci Imana baci na hantu Imana ashize Imana mu mazi Yesu yagiye hejuru y'amazi we ni kwizera gusa icyo Imana yavuze ukakigenderamo. ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka abibutse Uhoraho ntimukarambirwe gushika ryari gushika ngo Yerusalemu ibaye amataba nawe canke uri kuratwumviriza canke uzotwumviriza ntibigukange bandanya ukwizera kwawe kandi ntuhagarike gusenga kuko ubuzima bwawe bw'ubusabane ufitaniye n'Imana ntibuvanye n'icyo Imana yakoze canke yatevye kugikora. Ubuzima bwawe n'umuvyeyi burabandanya. Aho nyene Bibiliya avuga ati uwaduhaye umwana wayo. Yes. Imagine yatanze umwana wayo kubwira wewe na jewe. Hari ikintu yo twima bizobura gute kutugabira vyose muri we bijya bintu ijya sezerano yaguha nimba yaguhaye isezerano nzogwereza imodoka nimba yaguhaye isezerano nzogukura mu Burundi akuzana muri Amerika none yatanze Yesu iyo visa niyo guherezayo uyo mwana niyo mutanga uriko rasengera iyo mariage niyo guhereza iyo mariage iyo building uko rasengera niyo guhereza iyo building byose bigenda yatanze Kristo turamwizera none natwe ni kumwizera kuko yatanze ikintu Imana yatanze ikintu gikomeye cyane yatanze Kristo. Amen. Nakimva no kongera ko kito kibazo tutagiye kure cyane ibintu byo kwizera ibintu by'imwemo kwizera nakivuze kandi ni option que Dieu a établi ku bana bayo pour différencier n'abatarabana bayo nimbere yavuze ati umugororotsi wanje azobeshwaho yavuze na shift no kwizera iyo rero usenga ikintu kigateba uhagise kigateba niwe jengero ko handi nyene comment tu as évalué le temps kw'Imana yatevye none urambaye isaha y'Imana wewe mani majambo ukwizera wewe urakora ta part ngabo umunsi uzokora pare yawe ishika kuri ya point que Dieu a établi ko umuntu yizera ibinga gateka sinape c'est là où tu peux déclencher ikintu cawe mani majambo rero hari gihe usengera ikintu ukumva wizeye bien mbwa nkagahane nyene plan y'Imana suko je ndafise example ngomba kuba example imwe je umwana wanje wa nyuma igihe yavuka avec des conditions yavutsemwo le médecin we yambwiye ko ntiyibaza ko uwo mwana azobaho we yakoresheje ivyo des études za médecine zimubwira canke les signes nyene physiologique anatomique c'est pas mugabo kuko je nzi ko mwana azobaho sinahaye iyo information ubwenge bwanje bisigura ngo ukwizera nako hari gihe kuvana ivyo nivyo kugaburira umubiri wawe nimba we wuzuyemo information za science uzizera en fonction y'ivyo wuzuye muri wewe mani majambo ico wuzuye nico kidetermina quand et comment ivyawe bizogenda biravance. Amen. Sigura ngo rero jewe iyo nja kwakira iyo nkuru ko atazobaho nkavyizera muri jewe nkavyubaka muri jewe byari kunkorera mugabo jewe ko namenye ko
iyamutanze niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Amen. Nafashe iyo message ndayideclining. Amen. Ko afise nk'abantu bafise nk'ama-app, hariho app ushobora gucako ukarukira ikintu umuntu udaciye kuri option imwe, nta WhatsApp nta message, I drop. Nuvuga ngo ndaguconnecta unyemereye ikintu kirashika, ngo ugize decline nticinjira. No kwizera nuko rero ni wuzuye iki, nimba wuzuye ijambo rizogukorera. Mugabo rishaka gukorera kuri time. Yenda fise umuntu yigeze kumpanurira, nimba azobona ino message yanje, yampanuye muri 2007, arambwira ko nzoja muri Amerika. C'était en 2007. Nari umuntu nyene yizera nyene biraho, anuvone nyene nouveau converti, none uravyumva nyene. Mugabo kuko ntari bwuzura ijambo neza, naravyakiriye muga ndabiparika. Mugabo ntiyambwiye ka nzogenda. Mugabo uko iminsi ihera kiguma muri jewe, igihe kimwe kigeze sanga niyo ndi. Bisigura ngo the more wiyuzuza ijambo, the more we building ukwizera kwawe. Iyo uvuze ngo narizeye ngo birateba ngo nitwara gute, wewe gico mvuga ndo kwanura katwumviza bose, wewe kora pare yawe, senga, izere hama no kwiyeza. No haje ukwizera gufata na obeisance. Washaka kwizera ikintu ugasanga nturi obeisa. Usomere kuvuga ati nzogira umutunzi. Est-ce que les principes z'umutunzi urazikora? Nimbivuga ngo muri 2024 nzoguha inzu. Est-ce que inyifato y'umuntu agiye kugura inzu urayifise? Niba bati Imana avuga ati nzoguha umwana, inyifato y'umuntu agiye kubona umwana urayifise? Ugasanga Imana bati nzoguha umwana, ugasanga ureze umwana nyoko wanyu uko umutreta nabi, gute izoguha umwana wawe n'ureze utamuha care nk'iyo umuntu ahindiriye umwana. Mandi majambo lo comportement ukora urindira ico kintu Imana yakubariye ira determina quand et comment Imana izokwishura. Ane baheza biro aho nyene pasi yavuze ikintu kitwa rapport. Cyo gituma biratubwira ati Isaiah arabaza ati who has believed our report. Bivana rapport ukurumva, bivana na televiziyo uko araba atmosphere, uko araba CNN cyangwa uko araba ariko ni vyiza nukumviriza kino kiganiro kikazana mu kwizera kwawe, kikakuza mu kibanza uko akira umugisha wawe. Urumva kuko raporo ni zinshi hano mwisi, hari inguru zinshi. Urumva bakazana covid yahe, bakazana iki different nguru bakorazana, ariko vyiza ni gutwininga ugakurikira kino kiganiro kikazana mu kwizera muri wewe, igafurura Timotheo. Paulo yabwiye Timotheo ngo furura ingabire iri muri wewe. Ufurura gute? uri kurumvisa inguru nziza. Ngiye hano iri koraca hano ni inguru nziza, testimony yatanze ni inguru nziza. Yanse kwizera, yanse kumva iyo nguru, bakuye kuri tableau noire. Ndavuga ati je nshaka kwizera icyo Imana yavuze. Imana yavuze ati nzovyara, bazonita papa, bazonita mama. None nuko nyene ni kwizera icyo Imana yavuze, apana kwizera icyo nuze yavuze umuganga. Amen. Wigeze kuvuga akantu uravuga ngo kwicira inzira iyo bitevye, ugashaka kwicira inzira. Ariko nashaka kongera ko yuko iyo wiciriye inzira atamugisha ubamo. Iyo ushatse kuja mu vyo Imana itavuze, Imana ntivyemera. Akarero ni Aburahamu yabonye kuronka umwana bitevye. Sara amubwira ati nuvyare kuncoreke kugira ngo turonke umwana basi, kubera yari kwakoresha amaso. Remember, we believe by faith, not by sight. Sarah yari kwaraba amaso, yari kwaraba ingene bashaje, ingene isezerano ritevye gushika. Sarah ashavuga ati genda kuri rya nshoreke kugira turonke umwana. Kandi biraba bararonka uwo mwana.
ariko imana ntiyigeze yemera ko uwo mwana w'umwana w'isezerano. Yeah. Imana yarabwiye narasomye mu gitabo cy'itanguriro Aburahamu ariko arabwira Imana ati basi ndagusavye ko Ishimayeli yoba umwana w'isezerano, yoba umwana wabijya wamvuze ko. Imana iramubwira ngo ntiharagera sujya n'ubu unye ndacakubwira ko umwana w'isezerano azovyagwa nawe we na Sara. Kandi aho Aburahamu yabona yuko vyaheze bamaze kuronka Ishimayeli, yuko biciriye inzira igacamwo, ariko Imana iramubwira ati no, Ishimayeli ntazoba umwana w'isezerano, kubera umwana w'isezerano ntazova ku ncoreke, azova kuri Sara. Niko navuze. Aho nyene babandanya barindiriye gushika Isakaje. umuntu yashaka kwicira inzira, umuntu yitwa Yona ashaka kurondera iyindi nzira, ariko kuko Imana yari afise umugambi nawe, Imana yashaka kugenda muri iyi nzira, kuko umwana w'umuntu kuko amaze guta kwizera muri we ashaka kwirondera iyindi nzira. Turazi ibintu byabaye kuri Yona. Ni vyiza kuguma kwisezera Imana yaguhaye, ni vyiza kuguma kwijambo Imana yakubwiye. Amen. Niba Imana ikurungitse kugenda muri Maine, genda. Niba ikurungitse no kujya muri Arizona, za muri Arizona, kuko yavuze, niwe yavuze. Il pourvoira à notre besoin. Iravuga ijambo ry'Imana rivuga ngo nukwizera ko iyasezeranye no kubikora izobikora. Amen. Tuguma tugaruka muri ya ferme assurance. Nimba yarasezeranye no kubikora izobikora. Amen. akandi kantu kari abantu dukunda kwihenda ko nk'abantu bakijijwe, ugasanga turitiranya ukwizera no kwizigira. Jengera kandi nyene yakivuze bera, ukwizera ikiboneka mugabo ukwizigira ni ikintu wabonye ukaje muri calcul mentale, amafaranga uhembwa urayabona, urabona yusigarana yavamwo ibiki byose, avuga uti ndavya amafaranga ndashobora kuguramo kino kintu. Ça c'est pas la foi. La foi ni kintu urumva bivuga ngo c'est dans l'invisible. Umva ukutabu Bibiliya ijya muri Bibiliya yakeva ngo ukutabonwa kwavyo niko kubitumesha ko ari ivy'ukuri. Basanga umuntu yarabaye ubuzima ngo umva Imana ngo izobikwe ngo ndi sure. Hakaba n'ikibazo y'abantu bakora ngo Imana ngo yambariye ngo urumva, asanga ama feelings muri masengesho. Kandi kino tiboko muri kino gihe ya des prophéties. Kasa umuntu agiye hano ngo yumve icyo Imana imuvugako. Ukuntu kuraguza isezerano ry'Imana rya mbere ni muri Bibiliya, irya kabiri ni wowe nyene. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Yeah. Kuja hano ngo urumva ngo ndagiye numve ko nanje ngo arice ngo yomvugako. Ukuntu kuraguza mu buryo bw'impwemu. Mugabo igihe cyambe gituma ivy'Imana yavuze bizo gushikako. Premièrement, ijambo y'Imana rivuga gute? Icya kabiri, quel ton comportement face y'icyo Imana yakubariye. Niba itakubariye naho urashaka kukirema a partir y'ijambo ry'Imana. Kuri prophet wawe wenyene. Bibiliya ivuga ngo iyo musenga mwizere ko muhawe. Mane baje wasenze. Mane wizeye. Andi yaravuze ngo umuntu wanje ngo yavuze ngo mwikorere umusaraba wanje hama munkurikire. Abenshi rero barikore mbwa ntibakurikira. Cyangwa bakurikiye batarikorera. Byiza rero ikorere hamukurikire. Cyangwa gukwika utikora n'ikindi kintu. Mane bajambo ni nk'amashiga ni atatu. Yamaze kuba abiri ntateka inkono. Umva mu Mana yo principe bivuga ngo iyo musenga mwizere ko muhawe, c'est dans l'immédiat. Bivuga ngo muze mwizere ko. Mane bajambo rero kwizera ni tugomba kuba ubuzima buri base sire ntundegije point nimwe. Mwaje nkahamagata naha, quel est ton comportement face à la promesse? Kwicira inzira kujya kwa Sara ati basija kuncoreke basura ukuntu nyene tugira ukuntu umwana azi
ni ibibazo bya Israel na Palestine no munsi Yeah. urumva Yeah. geri ngo tuzofiheze kubera iki n'ubwoko bubiri oya ni Ismaili na Isaka kuba barabomorana kubera iki agakiza Yeah. kari Yerusalemu ni icyo Imana yavuze cyofuma giteba kuza mugabo wewe pare yawe warayikotse aho nyene wavuze ati niwasenga wavuze sidwa wizere ko muhawe ni ibintu bitatu ni wewe no kwizera n'Imana aho none ugafata ikibanza cyawe cyo kwizera ukazana Imana nayo ikaza ivyo yakubwiye. Yeah. Mbega pasi iyo uvuze ngo iryo jambo ry'Imana nyene rivuga ngo iyo musaba ngo mwizere ko muhawe iyo bishitse none ego ukavyizera mugabo ntubihabwe adi no ko haba wizeye habaye iki nawize gute ko wizeye ndizera muri jewe ko nabi wabifinze muri wewe erega nta sinye murizera ihari sinye y'umuntu yizera c'est le résultat y'ico kintu mani majambo hari igihe ufile ngo navyizeye vraiment kwizera si feelings kwizera ni action canke le comportement face ico kintu egenje no example iri typique ega navyizeye nyene exemple hariho des actes ushobora gukurikiza kwizera kwawe exemple nkaje nk'ubu ushitse mu gihugu tu es sans papier birashitse ushitse si les procédures zose zikorwa guronka impapuro ugasanga kuko uzuye ijambo uvuga Imana kuko wambwiye ko bizogenda gutya ugasanga utanze nka offrande prophétique vuga Imana kugira nerekane ko nanje nizeye kuzobikora ndagushimiye imbere y'icyo kintu kizoba umva nk'iyo act ni comportement iza kudeclencher kwizera kwawe umva utanze ivyawe urashimye mbere y'icyo kintu kiba exemple Imana avuga ati Karine mu mwaka uza nk'ubu uzoba ufise cano imeze nka MCI c'est un exemple yarabikubariye uciye ufata utanze offrande prophétique yo gushima Imana ko icyo kintu kizoba Imana wiriye ideni umva wizeye ko bizoshoboka bitanashoboka hakaba n'undi avuga ati Imana nubikora nzogira ibi hagati y'abantu babiri inde yizeye cyane nubikora nzoguhika Imana undi akavuga ati Imana jewe ndi si uzobikora ahubwo ndaguhana avance urumva uwo muntu wewe aho nyene urumva uyo muntu yagize ukwizera kuri hana Imana kuri Samweli yavuze ati Imana numpa umwana nzomutanga mu nzu yawe mari majambo adevashije Imana Imana yavuze ati Imana rema nimona yabidekara ati Imana numpa umwana nzomuguha uno munsi Penina avugwa kubera Samweli uno munsi Penina elle a profité Hana abana biwe ntaho bavugwa ariko Samweli ari hari kubera iki yavuze ati Imana je déclare numpa umwana nzomuguha aho nyene Ana Bibiliya yatanga iki sacrifice imbere y'Imana yerekana mu kwizera kwiwe dutanga Ana atanze Samweli ataramubona kandi turavye umuntu yitwa Eliya igihe yasenga yarungi kujya mu byari ibintu bibiri yarafise kwizera muri we hama akagira uwundi umuntu adafise kwizera genda urabe ujya muntu yarungika kugenda kuraba ntiyafise kwizera muri we yashaka kubona ibintu biri physique hama nizere nihajya nyene kandi bajya abantu baje gutera Israeli nuze yavuze gute ujya mu type yavuze ati chef urazi tunaisha turatewe bari benshi kuri twebwe na hantu twe kwirukira reka tusigana baratwica urumva hama aravuga gute abari mu ruhande rwacu urumva kwizera yashaka kumuzana mu kibanza cyo kuraba abantu bari mu ruhande rwacu cyangwa mu ruhande rwabo ni benshi cyane
means mu kwizera hakuzana mu kibanza kubona ko tout est possible. Udafise kwizera tout est impossible. Muri Bibiliya turabonamwo muri kya gitabo twasomye c'Abaheburayo igice ca 11 turabonamwo abantu Bibiliya yise abahizi kubwo kwizera. Byumvikana ko umuntu yizera ari umuhizi. Amen. Harimo abantu Imana yise abahizi kubera ibintu bagiye bizera Imana mu buryo butangaje, ari naco gituma tubasoma. Harimo n'abahevye ubuzima bwabo kubwo kwizera Imana. Mbega muravye muri no minsi muri kino gihe mu bakristo ba kino gihe mubona abantu nk'abo bakiriho? Kuri icyo kibazo abarahari, kuko turebe mu gitabo cy'Abaya Efeso igitabo cy'Abanya Efeso 4:11. Abanyefeso 4:11. Yeah. kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Continue. Kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Urumva aho nyene batubwiye ati ngo yatanze ingabire mu bana b'abantu. Kungene nijyamana the same God yahaye intumwa ingabire. Ijyamana yagiye nabo nijyamana iri kumwe na twebwe. Kuko biravuga ati he is the same yesterday, today and forever. Ne ijya nuze ukwizera bari bafise muri bo niyo iri muri twebwe na twebwe. Urumva none gute à notre génération ikibazo nuko dushaka kuzana knowledge cyangwa ibintu twize ku ishuri tukabizana mu kwizera, ugasanga tugatanga gukompara ninaraba jewe nogera kuhagarara imbere y'umwami, nuze Paulo ahagaze imbere y'umwami yitwa Agrippa, barambaza ati ninde aguha ubushobozi kugera kuvuga uyu muntu? Aravuga ati mwami, I do not disobey umuhamagaro wera. None ni gushika mu kibanza ukuvuga si jewe ngibaho, ukiyanga wenyine. Nico kintu kiri muri twege. Urumva tuguma gusa twege twenyine, nurabe Kristo muri wewe. Ni gushika mu kibanza kuvuga ati si jewe ngibaho ariko ni Kristo aba muri jewe. Hama nico kiri kitwa ndukumva ijambo no kugira kwizera kurimbura ijambo, ukaraba abantu badutanguriye, abantu baje kuva kera bagiye gute bagiye gute no kwizera ijambo ry'Imana. Ya isemu God ari kumwe na twebwe. Je nibaza ko la question iri claire. Yatwajije ngo mbega muri kino gihe abantu baracafise ukwizera kumeze nk'abakera, sinze ko ku buryo no gupfa bopfa bapfira. Je nibaza ko avec le temps tugeze muri kino gihe abenshi bavangiwe gute? Ubu tugeze ahantu aho tout le monde est prophétique. Kintu cyose ukenera kumva Imana ikivuga kwiki, alors que c'est la parole qui est là. Ahantu saho umuprofete ubu turabona abantu bose birukayo. Ibyo rero bica biza kudiriwa impemu yabo n'ubuzima bwabo, ugasanga umuntu abayeho ubuzima bwa pokeya. Alors que pokeya ya mbere c'est ce qui est écrit dans la parole. Mani majambo abantu bubu sinibaza ko ari benshi bumva ko bopfira icimana babwiye kujya kwa Shadraka na Meshaki na Abedinego. Yovuga ati kare manze nyagamagara. Utugeza ahantu aho agakiza kubu kari ampediriwe
sindavuga abantu bose ariko abantu bizera mugabo Bibiliya tubwira ngo igihe kirashitse kandi kiraje abasenga mu kuri no mu mpwemu bazogaragara bisigura ngo rero nimbe birivuga gutyo nuko iradetekta iyo mélange iri kuri présente muri kino gihe kuko uzora no munsi usoye nka fly ivuga ngo hari igikorane cyo kwerekwa ivy'Imana ishaka mu buzima bwanyu abantu bazokuzura mugabo usore fly ivuga ngo hari igikorane par exemple cyo gushimira Imana abazoza kubera iki uyu mwana cyafite ashimira Imana mugabo vuga uti indwi bitangaza no twumiza turonka wicareka abantu canke hari abakozi Imana bari celebre mu tuzi ufe kumutumira gusa aronka abakwiga kubera iki le monde est devenu matérialiste niko no bivugako mugabo tandis que la parole imaze imyaka n'imyaka ihari kandi abo bizera bose bababwire bije ijambo ry'Imana majambo baje kurepeta ibyo batunze amazu yabo hakaba n'abandi rero bageze ahantu ngo bisegura ijambo ugasanga nga birangire agiye kuryama ngo birangire hehe protection ugasanga umuntu ari no agiye kwa muganga aryamye kwa muganga bibi umutwe w'igitanda est-ce que la parole muri Bibiliya umutwe w'igitanda izokurinda iki umuntu arindwa n'ikiri muri we uko si ukwizera kwizera igitabo emplacement yacu ijambo rigomba tegeza kuba muri twebwe apana Bibiliya ngo bivuga ngo ribe muri mwe kandi rigwiriye ntiyavuze ngo ribe impande yanyu ngo too close no ivuga ngo ribe muri mwebwe kandi rigwiriye ugasanga umuntu yarota ibintu muco gituma ndarota nabi biranje we mwayitwaye sinayiseguye ugasanga abantu nyeri uzurabe heshi ku bitaro igitabo cy'Imana yiwe ni Bibiliya kandi ayisoma juste ibe tout près mani majamba abantu bo ntukizera Imana twizera les prophètes de igitabo nyine kirimande yanje mezuko jende ukakera ngikizwa kame blague nyaza ko abagenzi baravyibuka simvuga amazina yabo nari mfise historique tukara bibiri soni nari mfise envelope sac nayidumbukizamwe aho naba muri quartier 5 nja kuri eglise nasengera no kuri bombeje ndanabaramukije abasengerayo hari ntashika nako ni kilometero nkasha muri envelope sac kugira ntibayibone mani majambo kwizera kwanje byabaye kuri benshi pasi nari nkiyinyegeza mani masitne bwashira amanga urumva mwana numva ko kabenda yitware basi none kwenda yinyegeje byamariye iki ngo fira mesure nagenda ronka umuco ntuburamenya neza ico wizeye ubore haba n'ikibazo rero ubure hari amatelefone imwe Bibiliya ubunyezigendera mu telefone bavuga biti where is your bible badugije telefone uko kubera iki nta numenye ugiye mwa avec le bible là ikimica rouge ugifashe gutya mu poroti urumva andi majambo isi byaravanganye ya isi yinjiye mu ishengero ishengero ryinjira mu isi ofite niho hacaye ikibazo ngo Imana yampemukiye kubera iki waragiye profete kana muri no misi turakunda ama profesi uzoronka ibi nibi ukarindira kubera iki ngo mu misi ya nyuma bose abantu bose baraprofetiza bose ukasigara umumenga ntuzi uvuga ivyo ibirivyo n'ubutavuga birivyo kubera rero negligence yawe de la parole ugaca wizera ibintu byose ni bimwe pasi yari karavuga ijambo ry'Imana ribabemwo rigwiriye niho uzoshobora kudetekta ico Imana yakubwiye ugasanga mu profete ahuza n'ico Imana Bibiliya kirakubwira nawe we Imana yakubwiye uti iki nico arakonfirmi nambwiye bishasha ndakiza ahantu kubera iki hari ahantu ndakiza hari ahantu mpurira n'Imana naje bikambwira pana ko nizera ivyo bariko barambwira gusa rero problème hari ubu nuko abantu bizera ama profesi avuye hanze gusumba ayo basoma muri Bibiliya yabonye n'ubwabo
kandi twumva yuko kwizera naho rero bacavuga ngo imana ngo yarampemukiye ngo yavuze ibitari vyega n'abana b'abantu nawe nyene bashaka kuvangirwa urumva ariko ari n'abandi batavuga ibirivyo urumva muri no misi biragoye tout le monde est prophète rero profesi nyayo ni hari rero bica bivuga ngo imana yarampemukiye oya siyo yaguhemukiye ahubwo ne uri urihemukira kutaba mu ijambo ry'Imana kwawe no kudasenga kwawe nivyo bituma wihemukira rero ukwizera kwawe ukuduza ijambo ry'Imana ribeho rigwiriye muri wewe n'ubusabane bw'Imana nawe ubeho bugwiriye muri ico gihe uzomenya ibirivyo profeta tuzagukonfirma ivy'Imana yakubwiye muri babiri. Sinzi ko navuga akajambo hanyene cyangwa turabe ku brother Paul intumwa Paul igiye yari munuze muri prison mu gitabo cya Filipi yavuze ati hari ikintu gikomeye cyane more the time genda gisomye move naka muri jewe cyane make me to believe God now muri stage yoshika wakambwira ati don't preach about Jesus again I can see just kuvuga Yesu because nijya bera avuze ni kubana assurance ikintu wizeye none reka dusome first mu gitabo cya Filipi 1 Filipi 1 chapitre 1 dans le kuri verset 17 tukamanuka Filipi 1:17 ndiyo babandi ikeba niryo ribatera kuvuga ivya Kristo atari uko bivuye ku mutima biyumvira ko ari ukongera kuntoneka mu ngoyi zanje hari ico bitwaye kizima mu buryo bwose ari mu buryarya ari mu kuri Kristo avugwa kandi ivyo ndabinezererewe kandi nzokwama ndabinezerererwa kuko nzi yuko ivyo bizomviramwo agakiza munsengeye kandi fashijwe na mpwemu wa Kristo wa Yesu Kristo nkuko niteze cane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimaramaza ariko ko mu bushizi bw'amanga bwanje bwose Kristo aheshwa icubahiro n'umubiri wanje nkuko bihora biba nanone ko ariko bizoba naho noba ndiho canke naho noba mpfuye urumva ni gushika mu kibanza ukavuga ati iyi nguru nziza this good gospel Imana yaranize irayimeretse njane ku bandi I must be the defense y'iri jambo hamara avuga according to my earnest expectation and hope that I will in no way be put to shame yavuye mu kibanza yo kuraba umubiri wiwe akavuga ati I must just preach the gospel that Christ may be magnified in my body naho nofa now like nova namaze kugenda ndazi ko Christ must be magnified now bongubita now bomfunga gutashiye muri prison urumva ni kwiyanga wenyine kwanza kavuga ati sije ngibaho ariko ni Kristo muri jewe Kristo must be magnified tukakura ubwoba muri twebwe kuko dukuye ubwoba Satani turamukubita abantu batuzanye ubutumwa bwiza bamwe benshi bafuye na twebwe this time gutanga ubuzima bwacu kugira abandi next generation abana bariko ravye bazomenye iyi nkuru zatwakiriye abana bacu bazokwizera kuko babonye badata bizeye nabo nibazo gusa muri societe kuko iri corrompi bakaza mureka natwe tugende kungene dushaka oya ni gutanga ubuzima bwacu kugira nabazomenye Imana twaseze hano kuri event aravuga ati for to me to live is Christ and to die is gain aravuga ati but if to live in the flesh
if to live in the flesh, this will be fruit from my work, then I do not make known that I will choose, but I am in dilemma between the two, having the desire to depart. Urumva Pawulo aravuga ati sinzi muri je mfise desire yo kugenda yo gupfa, akavuga kandi be with the Lord, which is far better. Ni vyiza kugenda je nigende ngende kuba na Kristo. Akavuga kandi yet to remain in the flesh is more needful for your sake. None we gusigara mu mubiri c'est très important kubajya abantu batarakira Kristo, kugira Kristo abe magnify muri wewe, kugira Kristo bamumenye bajya abantu ataramumenya n'abamwize, because you have a right, you could choosing to die or kuba. Thank you. Amen. Thank you. Twese ngaha turafise intahe, turafise ico twasengeye Imana iracishura, turafise ico twovuga. Mbega nashaka kubaza, murashobora gusharinga ico isengesho mwasenze mu kwizera mukaribona, atari vya bindi vya feeling pasi yatubwiye, mukabona ikintu mwizeye mukagisengera no kwizera kigashika mukakibonesha amaso yanyu. Murashobora kudusangiza témoignage mu bamufise? Pasi yari yabivuze, jewe umwana wanje wa nyuma yavutse hatageze, kandi nk'ivyo amaso yabona, nko twabonye ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona. Ku batabizi abanye ni monsieur madame. Nk'uko bivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo amaso abona, ako tugendeshwa n'ivyo kwizera. Mu bibonekesha amaso y'umubiri gutya n'ivyo la science yavuga ko umwana atabaho, kandi amakuru mabi yarabaho. Je ndibuka aho hariyo nijoro baje kumbwira yuko barindiriye kwapfa, byaheze, ariko nkaba narinzi neza yuko Imana yavuze yuko nzoronka umwana kandi azobaho, kandi ari umwana w'umugisha. Rero ntibyari binasanzwe, Imana yavuze ko uyo mwana n'uwumugisha. Amen. N'uwumugisha cyane. Aba barabizi, abo twari turi kumwe barabizi. Igihe namuronka ata n'umuntu n'umwe abizi, nabibwiriwe mu masengesho, nanje Imana yari yabimbwiye, yari confirmation. Ariko ivy'amaso amaze kuvuga, ivy'amaso yabona umwana yari yapfuye, nukuri sindababesha, sinigeze ndamurekura. Biraho aho gucika intege bakubwiye amakuru mabi nk'umwana w'umuntu, kandi nawe uri kurabibona, kandi nanje ndiko ndabibona. Ariko nagira ndababwire ko jewe indani nari mfise ferme assurance yuko umwana ategeza kubaho, kandi yaciye mu ntambara nyinshi kuko yamaze plus de 5 mois mu bitaro, yari mu prématuré. Umubonesha amaso ntiyari umwana mugabo, je mu kumubona n'umunsi wa mbere namubwiye you are so beautiful. Amen. Uri mwiza, ndahari, urugamba tuzorwana je nawe. Ababizi barabizi ngene ntashobora no gutambuka kuko naje urumva nari mfise bikomere. Nkimubona umubona gutya ntiyari umwana pe. Wari wamurose kuri césarienne? Nari namuse kuri césarienne, nari navyaye kuri 6 mois. Afise 370 grammes, apana na pound, gramme. Ntiyari umwana pe. Mugabo kumubona kwanje ubwa mbere kuko nari mfise icinzi c'Imana yamuvuze ko, naramubonye ndabwira nti uri mwiza cyane, ufise ubuzima bw'Imana, uzobaho, ubuzima bwazowe nibwo butembera muri wewe. Amina. Uzotambuka, uzobaho kugira ngo ukorere Imana. Namubwiye amajambo menshi cyane, kandi sinzi nabona yuko ndiko namubwira umwana kuko mubiboneka ntiyari umwana. Kwakurema. Kwakurema. Ndamwunganiye gatonya, umwana wa kabiri mbona wa gatatu wa kabiri, ico gihe hari muri 2017 yari nagize accident y'ukuguru, nyine bambaza ukuguru, nagize nanyere muri neige. Umwana kabiri avuka, Rometse yambwiye ati hagati y'umwana na mama hariho risk,
ati none umva wotora mwiki nibazo kiganiro reka rakibona Aime na Steve na Penina twaravuze ngo dushaka bose iturekura baragomba no kunsinyisha ibintu ngoye umva ndavuga nta na kimwe nsinya, go do your job. Kuvuga yuko nguva ngo presenta n'umwana ngo byafatanye nsha kuvaba umve wowe genda andi mwishize Laurent twicyo twakoze niki twakoze ijambo ndavuga twakoze ijambo twe twarasenze dufata ijambo rivangana natwe umwana agenda aravuka abaho nyina abaho bose barahari namwe tuvanze ikiganiro nyene abantu twe kubabereka ngako ku mateo topic y'uno munsi rero nuko bimeze muga rero menya yuko rero turadukeneye ifoto yabaha kuri screen gusengera ikintu ukakibona birabaho ni gusengera ikintu ntukibone kuko atari ubugombe bw'Imana muga bitavuga yuko Imana itabishatse dimo hari ikuje muga niki ubugombe bw'Imana n'ubugombe bwacu biratandukanye ushobora gusenga ikintu muri 2020 ukaciza ko kizoshika ariko muri plan y'Imana 2020 tugasengera kuno munsi bari hafi hari ikintu hava ukorako ukumva ko verema uno munsi vrema ikintu kirakoreka muga muri plan y'Imana ni dome à 18h wasanga umuntu rero aciye abadekuraje mugabo wari kuri wari almost Namani bamubwiye bati Namani genda muri Yorodani inshuro 5 widumbukizemwo urakira inshuro 7 aragira irya mbere aragira irya kabiri nibaza ko yanidoze asa none sasa yabanje no kwanka bati muze urabize ko gwaye urabize mutama cha bugufi none basi nta kuntu hari iwacu ngo hari inzuzi nziza dukona piscine maybe mugabo ko hariho instruction y'Imana yari 7 fois yitubwira ngo amaze ko afite majambo amaze ko beisa kugira inshuro 7 yitubwira ngo umubiri wimera nk'umwana yaje gustopa ku nshuro 6 yaguma ari en general ari modi afise imibembe mugabo kumvira bijana no kudecransha ikimana yavuze mene muje washobora gukora ikintu mugabo iyo tarimo obeissance ivanga no kwizera kwawe ivangane na comportement macho kintu mwana yavuze ubwa mbere nimbe mwana yakwemereye umwana quel est ton comportement face y'abana hari ikintu ukora kikadecrance umutima w'Imana Hezekiya bati Hezekiya uno musura urapfuye tino yibutsa Imana hari gari n'ibikorwa byiza bituvugira ku Mana nkuko aramwe avuga ati ibikorwa byiza bizo gutwara mu ijuru no bizoguherekeza les bonnes œuvres ntabwo zizotuma tujya mu ijuru gusa mugabo hari gari tubera testimony ku Mana kavuga ati umuntu vraiment uburyo umuntu afata abana abandi neza ndamuhaye umwana mugabo nimufata abana abandi nabi how Imana zo guha umwana nawe c'est Dieu qui est souverain mugabo ntabwo ari formule kubiravuga ngo ihaba binabeza mugabo birashoboka ko ubwizigirwa bwawe buba ikivugize ku Mana Imana bayizagire cyane amen bega uwo mwana angana gutu uwo yavuzikanye uwo mwana 50 grams yo numukobwa akuze myiza afite imyaka 3 kwicuna kabira zokwiza imyaka 4 nukuri n'umwana ubona ko afite ubuzima kandi ariho buse ko Noel ego yari Christmas gift ego cyane Imana ishimwe cyane kubyo yabakoreye urafise intahega Superman washaka kudusangiza ariko reka mvuga imwe gusa ndibuka muri 2019 2020 ariko kazi warantelefona ngo mama wararyamye hano ati ngiziki hama barambwira ati ngungwira nabwira no sinzi ubunyene ndarangiza akazi hama ndaza kuza zakumbwira wewe kwizera kwa wewe ubwira wewe nambwira ndaza hama ndagenda mu rugo mu rugo mama aryamye gusa hama ndashika hajya ndafukama hasi ndafata ukuboko kwanje ndashira ukuboko kwanje hano
nabwira ma namamagaye gatatu aritaba abantu bose bari mande yiwe papa n'abandi bambwiye ngo twamaze kumuhamagara niyitaba arabwira hari ikintu kunagura kuvuga ndazi kupasara byiza hari itandukana je na wewe nabwira hari itandukana twavutse kumwe we ni papa ariko jewe ndazi icyo Imana yangitse ndamubwira ma ni Kaligita ameshafika arumva ko nye mama aranyitaba aravyuka ndabwira ati mureke yicare baranda nabwira ya ndazana ubuzima ahantu hatari ubuzima amen mama arahari ni testimony zinshi igihe baza kutubwira ati ngo umwana yavutse byabaye yisubiraka kuzana raporo imbi hama ikintu cyabaye ijambo Isaiah yavuze ngo umwana ngo into us a child was given ijya prophecy abantu bafise ikintu kitwa ati the general of God ndazi bazoyikurikira is a man of God that I love, I respect. His name is Pastor Steve. Na mami Aime barazi icyo kintu barazi ko ndabakunda cyane ano bazokurikira yino kintu twagiye tuvuye muri all the way to driving tuko turakubita indirimbo imwe turajya ubuzima hajya ahantu turagenda turatangira gucelebrate turavuga ati ngo umwana Imana uyu mwana wabo ya tugiye kwawo aho nari ndi mu bitaro bagira mubwiye yuko batazi ikivamo turagenda turatanga kuririmba umwana Imana aduhaye umwana azovuga inguru nziza umwana azogenda uko so biro tuko turavuga amajambo hama ikintu gikomeye cyane we can thank God ubu amaze kuba n'imyaka 3 natumuterura tukavuga ati iyi ni ikintu kitwa ati ni drapo y'Imana aduhaye kuko kwizera kwacu amen Imana ni nziza murakoze cyane amen turarangije murakoze icyo ushaka kongera inasaba ikintu kimwe n'umuntu ataraheza maisha yake Kristo umuntu ataraheza umutima wiwe Kristo iyoba opportunity yawe yo guhereza cyangwa gutangura ubundi buzima ngo ubuzima twavuze hano wo kwizera nawe ndaguha invitation yo kwakira Kristo ngo mukizo ubugingo bwawe mu buzima bwawe kuko niyo decision nziza mu buzima kandi niyo gift woronga mu buzima bwawe kandi izina ryawe gikandikwa mu gitabo cy'ubugingo bivaye no gukurikira kino kiganiro kiri ngaha no gusaba gusa usenge ino sengesho ivuga ati kwamagara Kristo ngo no mu mutima wanje ndakwizeye nk'umukiza w'ubugingo bwanje nyandika mu gitabo cy'ubugingo saga kukurikira kandi fasha mu buno buzima Imana igwezagire umaze gusenga iryo sengesho na jewe Imana igwezagire namwe muyera ikomeze kubana nawe ikomeze kukwambika imbaraga ikomeze kukurongora mu bintu byose ukora Imana igwezagire cyane and we love you amen urakoze cyane Superman ico cari ikintu gikenewe cyane gose ko duhereza ko kubera ko twumvise ko ibi vyose duhejeje kuyaga utarakira Yesu utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntaco bimaze ntaco ntushaka kugendera muri uko kwizera utarakira Kristo utarakira ubwo buzima kubera ngo dukizwa kubwo kwizera rero urakoze cyane kuri iryo sengesho Yesu aguhezagire kandi nawe we wizeye umwami Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Yesu aguha umugisha kandi ni decision nziza ufashe utazohogreta mu buzima bwawe kandi uzokwamubona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe bwose nawe utangure kugendera mu buzima bwo kwizera murakoze cyane ndasubiye kubashimira
mwakoze kwitaba ubutumire nukuri Yesu abampezagirire twaganiriye ikiganiro kiryoshe cyane kandi kisubira kurema ukwizera mu bacumvise. Ndakushimiye Pasi, wakoze cyane gose. Nukuri Mwakoze nawe. Pasi, ubutamwe bwawe mu bwami bw'Imana subwusa. Amen. Urakorera Imana cyane kandi Imana izobiguhera umugisha. Bera the same, nawe mwakoze cyane, ndabizi warurushe wahora mu bikorane, sinari ni expectinga ko wokwemera iyi invitation kubera warurushe n'ijwi ryagiye, ariko Yesu akumezagirire, wakoze kubwo kwitaho ubwami bw'Imana. Superman, wakoze na wewe. Yesu aguha umugisha. Thank you. Nukuri it was a pleasure to be with you. Naryohewe cyane kandi waduhaye amajambo y'ubugingo menshi. Jewe nzoyasubiramo yose kubera yari fire. Thank you for the opportunity also. Thank you. Thank you. Umfite Imana ingene biryoshe, ndamushimira nawe kanshimira. Imana ishimwe kandi Imana ibihere gucubahiro byose kuko byose ni kubgayo. Rero Imana ibampezagirire, ibampera umugisha. Nagira nkuko twatanguye dusenga n'ubu duheraheze dushima Imana kuri uyu mwanya mwiza twagize. Nagira sabe Pasi adusengere shima Imana. Hama nane bagiye gushimira umuntu ari inyuma hariya mu buhinga bw'ivyuma, bamwe bavuga ngo behind the scene. Liane Media. Liane Media, thank you so much. Yesu aguha umugisha, wakoze cyane bwo kwitanga. Nukuri na wewe ubutame bwawe subwo busa mu mwami. Yesu aguhezagire cyane kandi akumpera umugisha. Pasi urashaka kudusengera? Mbere ko nsenga nagira ndabashimire natwe ishengero bamwatwiyumviriye ko regana no mu ishengero ryacu. Nibaza ko amavuta yanyu azohasigara. Amikindi naco tugashimye ko baratwumviriza tubabwira ngo Yesu ko yari ejo n'ubu niko ari. Bitarashoboka suko isinziriye, ariko bitarashoboka nuko isaha y'Imana itarashika. Cyo no guhana nuko komeza inzira watanguye, izera Imana, izera ijambo ryayo, hanyuma ntiwishushanye by'iki gihe kuko isi iriko iriruka cane. Hariho nabivuze cyane le monde prophétique pour le moment, ariko ndagomba kubwire ko tu es le premier prophète de ta vie. Hari ijambo ry'Imana, hariho wewe, abandi baza en troisième lieu. Amen. So reka dushima Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye ku mugoroba mwiza nk'uyu. Tugushimiye ko wabanye natwe bwino kiganiro kandi akweretse mwami ariko baradukurikirana bose kuri uyu mugoroba, kugira ngo mpwemu w'Imana bemeze abatahuze bamenye mwami ko ukwizera kuva mu kumva ijambo ryawe. Kandi turagushimira mwami ku mutumire mwiza mwami watuzaniye hano. Mwami umuhezagira agenda, umuhezagira kandi agaruka Mana, maze amahoro y'Imana arutwa n'umuntu wese ashamira imitima yacu, abariko baratwumviriza bose, abazotwumviriza bose bagubwe neza mwami. Ubarinde ikibi cose n'igisa cose mwami. Ico natwe natumugisha mwami kwino gisagara cose no kuri muntu wese akatwumviriza mwami. Ubarinde inkuru mbi, ubarinde ikitu kibi cose Mana. Uzobukoze kibirenge kizima, icubahiro ni icawe, ukonesha n'ukwawe, mu izina rya Yesu tubisenze katubyizeye. Amen.